iki ari cyo ikintu kimwe cyonze Imana irahari mugabe ivyo bintu nukuri Jesse ndavyumva muyomba vuga make maye mugende gahoro mumenye icyatumye ahebwa uwo mukobwa wawe nasi mwana urakite jewe ivyo bintu yambara uko yaguma umengana kabono mu mushaka ushaka yambare ahubwo we ntobona wewe wowe mugabo ujya mutipe nawe yafise ubwanwa nkari kirosi urimo mbwira wewe yoguha abungira yari yihenze ngo dufise amafaranga menshi ngira niyo yaronde umugabo je namubonye rimwe gusa indevu zimezu kigabo cy'ikibogari we yo kwiko oya mugabo umviriza muri make ico yakunze ni ndero ndundi n'umwana wacu yifata neza nimba bihindutse hari yindi numbero byafashe nukuri ico kintu nk'umuryango none mama sinama ndakubwiye umviriza ndakubwire sinama ndakubwiye umviriza ikintu kimwe no mu muji je sindabitura na gato umve wedevisi umviriza mu mutwe ibintu si ibintu byo gufata gato ibi bintu byoroshye ibi ni ibintu bikomeye we n'ugumwani amenyo ngaho umengo uraryohe umengo umunsi mukuri wawe nakani ni kumengo watubereye muyomba iki kintu umviriza reka tugifate muyomba reka ndagusaba ikintu kimwe kandi abasaba ijambo mama narakubwiye sivyo iminwa itangana ntiramukanye nambwiye ati warondera bajya bacunga ngombe bahuko uko birimani ukundane nabo Elvis urasubiriye ariko Elvis ariko turi no mukababaro nkaka maja muri kuraba wibabaro simibabaro numunezero mana we numunezero byukuri aho nagenda rondere abaragizi b'inka hariya umuntu ze abaragizi b'inka nzocaye kamana umviriza reka dutegura umujama nabonye ni we ziba tu umviriza ikintu kimwe nokubwira reka dutegura umunsi umwe turamunsi dukwiye kujayo tubitegure vuba simbona ko nojyama kamagende kuvuga muje gutera kavuye ivyo ni bikuraba Elvis ivyo banzuhore ibi ni bizana bakuze ahubwo taramuka mwigishe kwambara jewe ndagiye mwigishe kwambara yambara imine ninteronye ariko kamana umviriza ndakubwira umviriza ikintu kimwe nakubwira ihorere vuba ejo cyangwa no munsi tugende nje sindavyumva tuze kubaza kwanza abavyeyi biwe twumve ikibazo kiri hehe n'ingorane yahe ibintu nibibaho umukobwa wacu ngene none aha muri kano gasozi kamera tugiye kuba bandi Armando je ari kintu canzanye papa na mama wawe ari bintu bambwiye mbe ivyo bintu bambwiye nibyo cyangwa sivyo man je muri no misi papa mama bamarira je kintu cyose mvuze barampinga kintu cyose nkoze bagapinga je sinzi impamvu ko muri no misi ariko ivyo bavuga nibyo nibiki vya yakubwiye je kumwe n'umunsi vye tuguma dushwana kumenya kumenya nibiki yakubwiye oya gute Armando vraiment uri umuntu mukuru afise ubwenge umujene nka wewe utuma mama wawe na papa wawe umutima uri hejuru bivanye kuri decision ifatiye itagira umutwe n'amaguru ngurahagaritse ugira ubukene n'ujya mukobwa ese byagufatiye urazi amasare urazi imiduga kote urazi abantu bamaze kubwira ese wowe uzosohoka neza usohoke mbe umukobwa hari we umva umviriza kwanza ndakubwira ikintu kimwe ivyo byose uri kuravuga amamodoka n'amasare papa yafashe n'ibindi ntibisumba umunezero we wanje jewe sivyo jya mukobwa amana jya mukobwa kweri je sinzi ukuntu ameze ndamubwiye ngo dusohoke n'ahantu mu bajama ka anniversaire ibintu nk'ibyo aza yambaye ikiguturiye kigera nk'ari tugiye muri piscine yambara ibitenge bigera nk'ari none araneze isoni mu bantu ugiye ngari umudemo wo gusohoka umudemo atokwambara n'akantu kagera nk'aka ivyo nivyo muheberero mama njye umwana wo mu gisagara mwana mushaka sohokana n'umuntu ngeze no mwibara baravuga ngo urya runtu warukuye he uri umugenzi ranzi ko afise umutwe none sanga atamutwe ugira uitesha umukobwa yarezwe afise indero ndundi ukinyonko yambaye akamini nivyo abonye ko ari byiza reka ndakubaza siko uwo ushaka wa muntu yambara utumini asohotsa no samubona umuntu yirekura nivyo shaka umuntu njana no mu bantu bakavuga ati vre murafise umudemu none uyo mudemu ndabamane ni pantaro ntashobora kwambara none wumva ari umukobwa nyabaki jingene umuntu nanje amumunezero Armando wararetswe bro kumwe ugomba kuntuka wararetswe none ukibona ndikiburandero ushaka wa mukobwa nuwasohoka uzosanga abandi bari mu cyumba bajye waje kunyumviriza reka ndakubaza umukobwa yambara utumini nuwambara impuzu zigera
hepfo niwahe yaretswe Nisha kumukobwa amumunezero akanezereza kandi akanyubahisha no mubajamo. Byari twajanye muri piscine yambara ibitenge bigera nkiyo. Aranka koga muri piscine uwo misi imbere uzorira. Misi imbere uzosara kandi akubwiye nabwiye ngubwira. Iyo abajewe nkundana nujya. Mba mfise umukobwa mba nirata ko wesanze wasanze muhiri wacu kumbwira ko atabwenge mfise. Bien. Neza. Nsanze iwacu kuri decision yiwanje ni uzondongorera. Wasijewe ariko meni nimba atari wowe none ikibazo kiri he? Ndiko ndaguhanura. Okay, wavuze ko nzorira reka basi nzorira. Ibyi wanje ntibikude mu muto gusumba jewe nyene ubwanje. Niye ngorane wose. Armand umugenzi wawe. None umugenzi bisugura kumbwira ko ndikijuju ko atabwenge mfise. Okay, ivyo ndakubwira byo wumva. Ivyo abwira abavyo bwira ibintu bifise sense. Ivyo watwere bifise sense. Okay. Ariko ndumugenzi wawe. Nimba je ntabikeneye wowe ushobora kubimpatiramo. Kandi iyo mudemu umubona nkuge gishobora kumurongo. No, sinemera ko ushobora kuja mu muriro ndawugenda umurongorere. Kandi umugenzi wawe. Genda umurongorere. Nabyo no kwemera. Uri umugenzi nabyo no kwemera. Urazi ko twasangiye byinshi. Urazi ko umuhiri wanyu banyemera. Jenje ngakugwanura. Sinje kukubuza decision afashe. Nje kugwanura. Urabe aho ugiye kugiye mu muriro. Wavuze rero kutavyemera ko norongora umuntu udashaka. Genda rero umurongore wewe gishaka umurongore. Kandi uze kunyentimida unsanze muhiri wacu. Mona murapfuye. Okay, reka mfe. Urapfuye. Reka mfe none urahomba. Urapfuye. Urahomba none. Muname bizombabaza uri kurarira. Uje kumanura. Uruno mwanya na manuro zawe nshaka. Uravyanse rero. Okay, ndavyanse. Okay, ndavyanse. Ubwo bugenzi bwe bwo kwitajiwe kijuju usanze muhiri wacu nabwo nshaka. Basi mbabarema nakuzikurikije. Ariko umbizi manu ngo ndakubwira. Nazo nshaka kumva. Desi yafashe niyo gukunda. Okay, nazo nshaka kumva. Kandi ushobora mani mutugwana. Kandi ntugombe kundubiriza ishavugi wanje. Numwita mu Mariage umuntu nkunda. Niba ari mu Mariage wanje suri wawe. Iraguka imana. Okay, gendi wanje. Iraguka imana. Okay. Man, ndagiye. Ariko uzorira. Inabarigwa bigwa nko amasa. Nina guhamagara umanagara mosozi uzoreke. Sawa, merci beaucoup. Ariko meko naguhanuye. Kandi uramba baje cyane gose. Izo mpanuro gendo zitange muhiri wanyu man. No kumenyana n'abantu nkawe munakenye ingora. Muta umbabarire mbwa ndakubahuka n'ukuri kuko ndababaye ndafise shoke mu mutima umbabarire ndakubahuka by'ukuri turavye umwana wacu niyo ndibutse kenshi mukuru wanje bajya abana basize bakiri batari babiri ari babiri mugabo nkaca ndaba ibintu mudukoreye mu muryango wacu n'ukuri ntituronka naho duca mutama umbabarire kuko ndakubahutse no kubahutse mugunyihanganire nukuri biratubabaje mu muryango wacu turambaye ibara ntituronka aho tuvoma ubu naho tuja kugitora abantu bose bavuga twebwe mutama by'ukuri nkawe umuntu w'inararibonye mutama kuze twarasohoye ama-invitation ubutumire turabutanga turahamagara abayinasenge turahamagara abandi bose umuryango urakorana urubanza rwageze nta n'amezi abiri asigaye ngo urubanza rube ngo urubanza ruhagaze gusa ino saha mu mutwe sindatora rejo bisubiye kunyibutsa umunsi mukuru wanje agenda akabadusikira ari batoya ari babiri niwo munsi nababaye nk'umunsi mbabaye nk'uno munsi mwino minsi ndi mu marira akomeye nta kintu cyari kwambabaze nk'iki kirambabaje kirankoze ku mutima hamwe naje kuko ubu ndicara no mu bandi bagabo nta buri jambo mvuga nta buri jambo nishura jengaha ikintu cyose chance nguma ndamwiyumvira gusa Armando je ndamukunda Armando sinzi ikintu cyamushikiye sinzi ikintu ibintu yahuye nabyo twe muhira mama irirwa aravuga ngira papa ni afata akavuga cyane birenze hajyanye angira zoha oya sinzi ko yohinduka mwogerageza mukamubwira Armando je ndamukunda cyane akuna mu Armando no tuma nipfira no tuma niyahura nkipfira ega muhira baranangira nta wundi n'umukobwa wawe yozera ngo bawemere kubera we barakuzi umukobwa w'indero warezwe kirundi nukuri hangane dema ihangane bizohera nukuri ariko muzobandanya ndazi ko mariage izoba kandi no kubakana muzubakana ejo yarambwiye ngo byose yahagaritse nakinkene nakishaka oya agira amajambo gusavuga papa ndibaza ni avuga harenze hajyanye azohinduka kandi muhira ndazi ko dukunda wewe nta nundi twokwemera aba azanye ndazi ko mubabara
abana kuba twanatunitse ariko natwe turafise iyo wabuze nyine tumeze iyo wabuze twabuze aho duca ni ukuri twasaba ko umuntu tubabarira mukatwumviriza kuko iki kintu natwebwe nk'ababyeyi ni ukuri tuba twishimiye kwinjira mu muryango wabo twari tubinezerewe si ukuvuga yuko ako ni kagashimaguro oya ndazi ko mubabaye ibyo muvuga byose nigeze kubatahura ni ukuri turamwumviriza turabatahura turazi ko mubabaye ariko mwumve ko tubabaye abana ni umwana sinzi ukuntu mukubwira mutama sinzi ukuntu mukubwira uyu mwana niba yarezwe nimba ari ibiki ariko ni ukuri mutubabarire uko biri kose indero itangwa n'ababyeyi bagenzi abanyene ubona tubabare mfise mbona ingene naretse umukobwa wanje nkamurera indero ndundi indero imuvuga ati ego nkarengera byose ngafata umwana wanje azogende antetuye ubu simfise niyonca washatse kwinjira mu muryango wacu ntituvyanse mugabo twaje uno munsi muduhe umuco kuko hano gusohoka navyo nitwikire imana sinashaka mumbona simfise iyonca ibintu mwadukoreye mana dushaka umuco muduhe umuco basi bibe nk'indoto twariko turabona tuvuge basi ko twikangure kuko nahandi n'ukuri ihangane nukuri dema ihangane ahubwo reka nukuri just no sindavyumva reka ndamutelefone basi numve basi njyane yanyumva basi turi kumwe ngira basi aza kuvyemera telefone twumvirize. Allo? Ako Garman. Nyumviriza kwanza Armand. None wakumira ko umuntu apfa kubera wewe. Kamariza ngahanya bwategera gende kwiha sumu. Agira gende ebana yihe sumu apfe neza nuko nawe uvyemere. Mana yanje Armando Armando kwa numwana wandi ntakijya yonze nukuri kubera wewe arwaye ngagira gende kukwiha sumu aho none kirungo ni kumana ugira wewe nukuri mana yo Armando Gongo nu ikigongwe nuko umwana arakase dema ihangane nukuri ihangane reka dema reka bizohera ihangane bizohera bizohera Mariage iracyari nyene niyo hinduka ivyo birumvikana kwa nukuri dema Armando wanje Yakurira ihangane kunya umutima ndabigusaba birananiye bizohera yakurira